Umushoramari, an investor wa mbere aruta abandi bose mu bashoramari bose bo mu isi, umunyamerika bwana Warren Buffett, umwe mu batunzi kabuhariwe ba mbere mu isi. Uyu yirunze ku murundo w'imitungo itagira ingano. Bamubajije ibanga ry'ubutunzi n'amafaranga, uyu munyabwenge Buffett yishuye ati: koresha amahera make kurusha ayo winziza, kandi ubeho munsi y'uburyo bwawe. Spend less than you earn and live below your means. Iri niryo banga nimba ushaka gutera imbere. Ubutunzi canke wealth ni igiciro rusangi c'umutungo wose umuntu aba yibitseko, the total value of all assets. Bakabuharura mu gufata agaciro k'isoko k'umutungo ufatika n'udafatika umuntu aba afise, hama bagakuramwo amadeni yose. Abatunzi benshi b'abanyabwenge baremeza ko ubutunzi nyabwo katari amahera y'amanoti gusa, ahubwo kari umurundo w'imitungo w'ibintu bifatika nk'amazu, ubutaka, imitahe mu mashirahamwe, imigabane mu masosiyete, ishoramari, zahabu n'ibindi. Kuri Noweli y'umwaka w'2002, umugabo akomoka muri leta ya Virginia muri Amerika, bwana Andrew Jack Whittaker Jr. yatomboye muri loteri ya Amerika amahera yakataraboneka hafi miliyoni 320 z'amadolari ya Amerika, ni nka miliyoni 450 z'amadolari y'ubu. Ubwo nyene acaracanganikirwa, ubwenge burayaga, yikubita mu rusimbi mu bagore bicuruza no kwayaya amahera uko yishakiye mu bintu bitagira ikimazi. Mu gihe gitarenga umwaka umwe gusa yose yaraheze. Twifashishije kandi igitabo rurangiranwa Papa w'umukire Papa w'umukene, Rich Dad Poor Dad, cyanditswe n'inararibonye mu by'ubutunzi hakaba n'umutunzi ruhebwa bwana Robert Kiyosaki. Turabona neza ico amahera arico, n'ingene amahera akora, eka mbere n'ukuntu tumaze kuyaronka twoyakoresha neza kunguka kagwira. Muhawe ikaze muri rono rukurikirane the episodes ku cigwa c'ubutunzi n'amabanga y'ubutunzi n'abatunzi. Subira inyuma nimba waracitswe n'ibiganiro vy'ubuheze. Icigwa c'uyu munsi kigira giti: kahise n'ububasha bwishira hamwe, the history and the power of the corporation. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Ndibuka nkiri mu ishuri tubwirwa inkuru y'icamamare Robin Hood n'abagenzi biwe. Umwigisha wacu yibwira ko ari inkuru nziza cyane iryoheye amatwi y'intwari y'urukundo. Uyu mugabo Robin Hood yiba abatunzi agaha abakene, akiba abakire akibira boro. Gusa yamara papa wanje w'umukire ntabwo yabona Robin Hood nk'intwari, ahubwo yamubona nk'umusuma. Naho Robin Hood yagiye kera, gusa iragiye yasize n'abarikurikira bari cariho. Kuko ni kenshi mwumva abantu bavuze ngo kubereka abatunzi batobirihira, cyangwa kumva ngo byasaba abatunzi bariha amakori menshi kugira abakene nabo babonereho. Niki cyumviro nyene ca Robin Hood, icyumviro cyo gukura mu bakire ugaha abakene, cyateje imibabaro myinshi ku bakene no mu gwiho hagati, the middle class. Impamvu abo mu gwiho hagati bariha amakori menshi cyane ni kubera iki cyumviro ca Robin Hood. Ukuri nyakuri nuko abatunzi batariha amakori, ahubwo nabo mu mugwi wo hagati barihira abakene, cyane cyane abo mu mugwi wo hagati b'umushahara munini bahembwa amahera menshi, the educated upper income middle class. Aba bariha amakori menshi cyane gusumba abandi bose, mbere gusumba n'abatunzi. Papa w'umukire yadusobanuriye ko mu ntango mu Bwongereza no muri Amerika nta makori yabaho. Nta makori ya buri kwezi canke y'umushahara yakwa. Gusa hari igihe vyashika rimwe na rimwe amakori agasabwa kugira bishurira intambara z'ubudaca bamamwo. Umwami canke umukuru w'igihugu yashira ijambo hanze risaba abantu guterera. Amakori yarasabwe mu Bwongereza mu ntambara ya Napoleon yo kuva mu 1799 gushika 1816. No muri Amerika amakori yarasabwe mu kurihira intambara y'abanyagihugu, the American Civil War yo kuva mu 1861
gushika 1865. Vyatwaye hafi imyaka 50 yaba mu Bwongereza canke muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bumvisha abantu iciyumviro c'amakori yamaho atozwa ku mushahara, the regular income tax. Gusa rero ico aya matariki ya kahise atashoboye kwerekana nuko mu ntango aya makori yompi yatozwa ku batunzi gusa. Ni kuri iyi ngingo nyene papa w'umukiri yashaka ko dutahura. Yarasobanuye ko igiciyumviro c'amakori camenyekanishijwe kiremegwa na benshi mu kubwira abakene nabo mu mugwi hagati k'amakori yaremewe guhana abakire gusa. Uko nyene niko abantu benshi batoriye amategeko yo gutoza amakori mu bantu. Ubwo nyene bica bija mu mategeko. Naho yari yagenewe guhana abatunzi, yamara mu vy'ukuri yahavuye ahubwo ahinduka yahana abantu nyene bayatoreye, abakene nabo mu mugwi hagati. Kubera ko leta imaze kubona uburyohe bw'amahera akayabagu kariyongeye. Hari abakozi b'ubwoko bubiri. Umwe n'umukozi mukuru wa leta, a government bureaucrat, uwundi n'umukozi w'umunyamitahe, an investor. Naho bose baronka amahera, ukuroranirwa kwabo kurabirwa ku nyifato zitandukanye. Umwe ahabwa amahera kugira yakoreshe mu guha abantu akazi no kubakoresha. Ugakoresha amahera menshi ni nako akoresha abantu benshi, ni nako ishirahamwe ryiwe rikura. Muri leta ubunini bw'ishirahamwe uhagarikiye ni nako wubahwa. Gusa ku rundi ruhande ku banyamitahe n'abashoramari mu mashirahamwe yabo, abantu bake ukoresha ni nako ukoresha amahera make, kandi ni nako wubahwa n'abafatanyabikorwa bawe. Papa w'umukire yavuga ko kariyo mpamvu adakunda abakozi ba leta. Bafise imigambi itandukanye kure cyane n'imigambi y'abikorera utwabo, kuko uko leta ikura ni nako amahera menshi y'amakora akenegwa kugira ishigikire. Iyo wize neza kahise k'amakori urabona uburyo bwiza bwo kubona ibintu bushimishije. Nkuko twabibonye, kurengana kw'amakori vyashobotse gusa kubera ko abantu benshi bizeye inyigisho y'ubutunzi ya Robin Hood yo gukura ku bakire ugaha abakene. Gusa ikibazo nuko akayabagu ka leta k'amahera kabaye kanini cyane ku buryo bidatevye amakori yatanguye gutozwa no ku bantu bo mu mugwi hagati, the middle class, bigenda bimanuka no gushika ku bakene. Abatunzi ku rundi ruhande bo bigiriye amahigwe. Ntabwo kubatunza amategeko aramwe. Nkuko twabibonye, abatunzi bo basanzwe bazi ivy'amashirahamwe, amasosiyete, the corporation. Ibi vyamenyekanye cyane mu bihe vy'amato ya kera, amwe atagira imoteri, the sailing ships. Abatunzi kabuhariwe b'ivyo bihe baremye amashirahamwe, ama corporation, nk'umuhora wo kurinda canke gukinga ivyago bishobora gushikira imari zabo ku rugendo, nk'igihe c'isanganya canke ubusuma bwo mu nyanja. Ishirahamwe ryaha akazi abakozi bo gutwara amato ku ngendo z'ico bari barise isi nsha, the new world, mu kurondera itunga. Mu gihe ubwato bwatakaye mu nyanja, abakozi bakamigwa, uruhombo rw'iyo mari rwaba gusa ku mahera bashoye k'urwo rugendo gusa. Nko mu gihe barungi ku bwato 10, 6 bugashika nta kinini cyane bahomba. N'ubumenyi bw'ubushobozi n'imiterere y'amategeko agenga amashirahamwe biha neza abatunza akarusho gusumba abakene nabo mu mugwi hagati, ni middle class. Abantu benshi babihomberamwo kubera kubura ubumenyi bw'ivy'ubutunzi, the financial education. Inzira zose abo bizera imvugo yo kwaka abatunzi ugaha abakene bafata, abatunzi bo bamana ntaryo bazana ubuhinga bwo kwama bari imbere. Uko nyene niko amakori yahavuye atozwa abo mu mugwi hagati, the middle class. Abatunzi barushije ubwenge abanyabwenge bize baraminuza, kubera ko bobo baratahura ingufu ziba mu mafaranga, icigwa kitigishwa ku ishuri. Igihe itegeko ryo kwakikora abatunzi rirenganiye, amafaranga yatanguye kwisuka mu masandugu ya leta.
abantu bararyoherwa. Amahera yahabwa abakozi ba leta biciye mu buzi na za pansiyo, akanahabwa abatunzi biciye muri za kontara za leta zahabwa amahinguriro yabo. Leta zahindutse ikidengeri kinini c'amafaranga. Ikibazo kiza kuba uburongozi n'ubugenzuzi bw'iyo mirundo y'amafaranga. Ukwiragira kw'ifaranga byaratitutse, kuko politike ya leta nimbura umukozi mukuru wa leta byagusaba kuwirinda kwigumiza amahera arenze, kuko unaniwe gukoresha amahera wagenewe waba uri mu kaga ko kuyatakaza mu ngengo y'imari y'ubutaha. Ntabwo washimigwa nk'uwigenjeje neza. Yamara rero abatunzi bo barashimigwa iyo bafise amahera y'umurengera. Uko ino ngendo yikoreshwa ry'amafaranga ya leta yiyongera, ni nako urushako rw'amafaranga rwiyongera. Noneho ca ciyumviro co gusoresha abatunzi, tax the rich, gitangura guhinduka. Batangura ahubwo no gushiramwo abo mu mugwi wo hagati nabo, the middle class. Bishika no kuri abo nyene baritoreye, abakene nabo babaye. Abakapitaliste bo bakoresha ubumenyi bwabo bw'amahera mu guca inzira aho itari. Basubiye ku burinzi butangwa n'amashirahamwe. Amashirahamwe akingira abatunzi. The corporation protects the rich. Ishirahamwe nta kindi uretse ububiko bwa dosiye burimwo inyandiko zemewe n'amategeko, zibitswe mu kabati k'umunyamategeko, zikaba kandi zanditswe mu biro bibishinzwe vya leta. Ntabwo ari etaje nini yanditseko izina ry'ishirahamwe mu ndome nini. Eka suko, ntabwo ari ihinguriro runaka canke umugwi w'abantu. Ishirahamwe corporation nta kindi uretse inyandiko yemewe n'amategeko, irema inzego zitegekanijwe n'amategeko. Igihe cose abantu bagerageza guhana abatunzi ntibava kwizima, ahubwo barondera ico gukora. Bafise amafaranga abaho ubushobozi bwo guhindura ibintu uko babishaka. Ntabwo bicaraho gusa hama bakagamburukira bakariha amakori, ahubwo barondera inzira zo kugabanya uwo mutwaro w'amakori. Baha akazi abanyamategeko b'abahinga n'abanyamibare, bakagondoza abanyepolitike guhindura amategeko canke bakarema ibinogo mu mategeko, loopholes. Mwibuke barafise uburyo n'ubushobozi bwo guhindura ibintu ku nyungu zabo. Umugome wa mbere ntabwo ari shobuja wawe canke umuyobozi wawe, oya, n'umutoza kori. Uyu yamana ntaryo atwara mu gihe umuretse. Icigwa ca mbere co kugira amahera akagukorera bitandukanye nawe kuyakorera, nuko vyose bigendana n'ububasha, the power. Iyo ukorera amahera ubu bubasha umukoresha wawe. Yamara iyo amahera gukorera ugumya kandi ukagenzura ubwo bubasha. Bwana Robert Kiyosaki atubwira ko amaze kuronka akazi mw'ishirahamwe rutura Xerox, yatanguye kuziganya cane. Mu myaka mike yakurikiye yahise ashinga ishirahamwe ryiwe rya mbere. Aravuga ko atabumenyi bw'ivy'amahera, ico yita financial IQ, inzira yo kwidegemvya ku vy'amahera yari kugorana cane. Uyu muhanga yaragize ati, ubu bumenyi bw'ivy'amahera bugize ibice 4 vyagutse vy'ubwenge. Ica mbere, kubara, accounting. Ico bita ubumenyi bw'ivy'amahera. Ikintu c'ingenzi cane nimba ushaka kubaka ubwami, empire y'ubutunzi, bisaba ubuzi imibare, kubara, counting, contability, accounting. Ubuzi kubara imibare, ubuzi guharura. Ica kabiri, ishoramari, investing, kwinvesta, gushora imari, gushora amahera mu bintu, mu mashirahamwe, gushiramo imitahe mu makampuni. Ico bita ubuhinga bwo gukora amahera. Uru n'uruhande rw'iburyo rw'ubwonko, uruhande rw'irema, kuriko barema amahera.
ufata ayo mahera ufise ukayashora ukinvesta. Icyo ni kabiri. Icya gatatu, gutahura amasoko, markets, kumenya amasoko, ibiciro bihagaze gute ku masoko, ibintu bigugwa gute, kumenya neza ubuhinga bwo gutanga no gusaba, supply and demand. Ukamenya ibyo bita supply and demand, uko basupplying ibintu n'ukuntu babisaba, amasoko, kumenya ukuntu amasoko akora. Icanyuma ca kane ni inyungu z'amakori. Bisaba umenye amakori ukuntu akora, umenye ukuntu bariha amakori, agaciro n'akamaro k'ivyo amakori. Kuko nimba ushaka gutera imbere ukubaka ubwami bw'amafaranga, bisaba umenye kuriha ivyo amakori. Abantu benshi barahomvye kubera kino kintu c'amakori, kuyirengagiza no kutamenya ukuntu amakori arihwa. Company zirurangiranwa zikora ibintu bita audit nka KPMG canke Deloitte canke PwC. Izi ni company rurangiranwa zakize zinini cyane kubera kino kintu c'amakori. Zikorera ivyo bita audit izindi company nyinshi cyane zikomeye ku isi. Ishirahamwe rishobora gukora ibintu byinshi cyane umuntu ku giti ciwe atokora, cyane cyane iyo bigeze ku makori. Abakozi barahembwa kandi bakariha amakori, hama bakagerageza kubeshwaho n'urusigaye. Ariko ishirahamwe ryinjiza amahera, rigakoresha amahera yose rishoboye, hama rikariha ikori ry'ibisigaye gusa. Ikindi rikurinda imanza z'urudaca, kuko banyira amashirahamwe baba bafise isinzi ry'abanyamategeko bababuranira. Kenshi mbere ugasanga nta kintu bafise, kuko ubutunzi bwabo babunyegeje mu mashirahamwe n'ubundi bwoko bwinshi bw'ububiko, nk'ubwo bita trust canke za mutual funds. Ibi ni bimwe mu mabanga y'amategeko abatunzi bakoresha. Bagenzura vyose ariko ku ntoki ntaco bafise. Abakene bo bashaka gutunga vyose kandi n'ubundi bakabita kuri leta canke abandi bantu bagenzi babo. Bavyize kuri ya mvugo yo gukura ku bakire ugaha abakene, take from the rich give to the poor. Muza muvyumva mu bantu bazwi cane, famous people. Iyo batandukanye n'abagore babo, abagore bibaza ngo baca begukana umurundo w'ibintu, ariko bashitse imbere y'amategeko bagasanga ahubwo ivyo vyamamare nta kintu bifise, kuko baranyegeje ubutunzi bwabo kure. Gufata ishirahamwe ukarizingira ku buhinga bwo kubara amafaranga, gushora ifaranga n'amasoko birashobora kugufasha cyane bikomeye mu butunzi. Umuntu afise ubumenyi bw'inyungu z'amakori n'uburinzi butangwa n'ishirahamwe bishobora kumugira umutunzi byihuse cyane gusumba umukozi canke umucuruzi muto akora ku giti ciwe. Ni nk'itandukaniro hagati y'umuntu agenda n'amaguru n'umuntu agurukana indege. Ubudasa ni bunini cyane iyo bigeze ku butunzi bw'igihe kirekire. The financial IQ ni ubufatanye bw'ubuhinga bwinshi n'impano. Gusa twovuga ko ibi bintu bine by'ubuhinga twavuze kari byo bigize ubwenge bw'ivy'amahera, the financial intelligence. Nimba ushaka kurunda imitungo n'ubutunzi, ni ihuriro ry'ubu buhinga bizotuma ubwenge bw'umuntu ku vy'amahera bwiyongera. Nk'igice c'ingene ukora muri rusangi ivy'amahera, ni vyiza cyane kugira ishirahamwe ryawe bwite rizungurutse imitungo yawe. Ese birashoboka ko twoba batunzi kandi ntaco dufise? Ese twotangura kurunda imitungo gute? Ariko kuko umuntu wese ashobora kuba umutunzi. Bandanya ukurikire The Megamind mu gihe twihweza neza bino bibazo by'ingenzi cyane. Kora subscribe aho hasi kugira ntuzocikwe n'ibindi biganiro byo gutaha. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Stay blessed. Ciao.